cano bashize ko irya filme ya Jesus ryabasubiyemo ntuza kubura nabamugize ngo fuck you je narabonye iyo message ntuza kubura n'abantu bamuponze kandi ntuza kubona abantu bagize gutya ka dislike bivuze ngitangura ari kamugabo ico gituma cyatumye mpindura ngitangura kweri barambya amajambo ngacano gacha bikwikirana n'ikigendo twako turabura abantu muri club mu timu ya wetu tumaze kubura abantu babiri ahubwo nyine. Hello guys, this is Titus the Sarah here. Just ndabatumire kugira subscribe kuri Niyosel TV. Channel TV nshasha ije kubashikiriza amakuru atandukanye, entertainment n'ibindi. Love and peace. Yes, nuko kano kanya murabona ko ibintu bitoroshe na gato. Ibintu nivyoroshe mpuye na Yesu umugabo mu black. Umuceusi ni atari ibintu nivyoroshe. Narababwiye ko bantu muzoguma mukurikirana ibiganiro bitandukanye bica kuri Niyosel TV ntaco muzotuburana kandi tuzoguma tubahereza ibiganiro bimeze neza. Ntangure ndamutse cyane abarundi kazi abari ko baradukurikirana bari mu bihugu duhana imbibe, hari abasanzwe bari mu gihugu ca Tanzania maze gutwandikira tubwira yuko ino TV yabo kuko ntwayigize yanyu Niyosel TV ko mugira gute mushimishwa n'ibiganiro tubahereza Kigali mu Rwanda ndetse mu gihugu cyose ukaja muri za Uganda muri rusangi n'aba diaspora bari mu bihugu bitandukanye baguma batubwira ko badukurikirana ku mwanya uyu munsi ndabaziniye umugabo abantu bari bamaze imisi bibaza ati mbe ninde ujya muntu bimeze gute ibintu akora bikora gute bamwe ati wetu werute mwaramwumvise Bauden Sinaden avuye mu gihugu ca Uganda ashitse ngaha mu Burundi niwe yemeje ko ari umustar wenyene ngo abandi bose baravyononye ngo niwe abikora wenyene. Uyu munsi rero tuzaganira ibitari bike, reka ntangure ndamutsa wetu nimba ntava mvuga ati Yesu bimeze gute ga wetu? Meze neza cyane. Urakomeye? Yego nukuri. Tangura widondera bari ko barakurikirana Niyosel TV. Nuko abakunzi ba Niyosel TV amahoro Imana ibane namwe. Nuko nibaza ko atakindi nuko nizeye ko mukomeye hama ngenda bahoza ndazi ko bari muri confinement mu bigo bitandukanye nabandi bahanzwe n'amagara nababandi bako bari doga ngo ntibakironka amabizo basheri babo cause corona nyihangana ariko sitwebwe nuko atakindanira Yesu ibintu vyakubanye uri kurakora iki. Bon jewe nta bushobozi mfise bwo bihagarika ahubwo uhagarika ari mwijuru ariko gusa biragoye nawe nyine abahinga wirutse kwirukanwa mu ijuru no oya ngijuru ndatembera rimwe gusa mugabo nabaye n'ibyo kwiyisi wo byishinga ntiyo usubira mu ijuru. Imbere yuko duga cyane na cyane ku myitwarire yawe ukuntu bayeho ukuntu abantu bakubona turashaka kubanza ubwire abariko baradukurikirana wetu ninde? Mu bisanzwe wetu no muhungu yavutse nk'abandi no muhungu yavukiye i Bujumbura no muhungu novuga ko afise yavutse ku mazina ya Dukundane Jean Confida Charité d'amour ayo si n'amazina hawe n'abavyeyi n'amazina no kuri Imana yamaye nkogagara n'abavyeyi hama no muhungu yagabanije amashuri novuga ariko bon yahejeje amashuri mu bisanzwe ayagabanije zazindi zo hasi Humanité Générale cyane iyo warayirangije hama akaba yize lycée de lac Tanganyika hama akaba yatanguye kina comedy yitwa Charité le comédien ariko mugabo byaje guhinduka comedy wakina imbere yuko berekeza muri byo ari comedy imeze gute? Ari comedy nako bon mugabo naho sinaja kure y'ibyijuru hari igihe negera gutelefona avuga Yesu antumamagara aro rero ugomba kuja mu ijuru manze upfe ati Yesu manze mfe oya ndabihebye izo video zaravumye cyane hari izindi video umujama yaza gusenga akeneye 5 ujena nkereye 5 million nabaga kenera 5 francs agura amafiriti amubwira ati man tora 5 umvire muri kakongorera Imana. Ariko kuki ukunda gukina kubijanye na Yesu cyangwa kubijanye n'ivyijuru? Nuko umugabo atari umugabo umwami w'abami ndamukunda cyane kandi ndamubaha nico gituma nkunda kwibanda kuri we kuko nararabye hako naguma nkina ivya shetani byande nakamaro bifitiye. Ariko abana bari bavuga bati ivya Yesu bihindura mu by'aba artiste na cyane batarimba n'indirimbo z'Imana barimba indirimbo abana bari bavuga ngo ni disi mugabo tukirageje kuvuga neza ni secure kubera iki uhitamwe gufata ivy'Imana ukabihindukiza mu ba artiste? Yesu yavuze ngo jewe sinazanwe
n'abagororotsi ahubwo nazanywe n'abanyabyaha. None ngume mvuga abagororotsi canke mvuga abanyabyaha? Byumvikana ko bano baririmbyi ari abanyabyaha. Oya bon kubera nabo uburyo ubimbagijemo byagaragaye ko menga baririmbyi n'abanyabyaha. Wapi nanje nashese kukwereka ati okay abantu rero so gutabwa namambwiye abapasiteri baraho bambwira ngo ntukajane urya muhungu wa naka ngo n'umunyabyaha. Ugendane n'abagororotsi sasa abanyabyaha bazobaho gute bazotumbera umurongo gute kandi mwebwe mufise kuduha inzira. Wetu aratanguye akina amakomedi amwe mugabo atigaragaza nkuko tumubona igaragaza kino gihe ivyo gufatisha look tumenyere mu mafilme nubwo bavuga yuko uryo Yesu tubona mu mafilme atari we vyakujemwo gute wumvise ari byo vyofatisha gusumba ibindi wari kurakina vyakujemwo gute? Mu bisanzwe nabitango ibi bintu byanje nk'ibitangwa nakoze ibintu by'imbago ndabanda fatije abanyeshuri bankunda. Hari abandi makomantere avuga ati amara rabuhindure ndahindura ndajamo abarimbyi n'abambya ngo mpindure ndajamo abati okay mwebwe muvuga ko mpindure fatishe ku barimbyi ndabe ko no fata neza ndafatisha. Mu bisanzwe ugiye gutangura ikintu gitangura kikigoyegoye mugabo ugiye kubona ko gigenze neza ucufata kuri ya nzira bose bakunda amacanza gushamo iby'ijambo ry'Imana mugabo nuko nakunda Yesu turakunda gusubiramwo yajya amaju ya Yesu tukiri batoya turabikunda cyasanga byambaye ko nyene. Ducishirinze ko gato mu tuntu ukunda gukinana cyane mu byo Yesu yakunda gukora hari imvugo uhora ukoresha bigasa nkaho umengo ni Yesu nyene muri za filme tumenyereye. Reka mbacire umugani umwe. Harabaye umugabo yitwa Edison Ndayambaje akaba yarafise abahungu babiri. Umwe yitwa Radio Culture undi yitwa television Niyosel TV. Umuhungu umwe mukuru aramusaba ati genda mu mirima undabire neza imizabibu. Wa muhungu mukuru aritegereza hasi aramubwira ati eka mama sinjayo. Sewe biramutera agahinda n'umubabaro genda ku muhungu wa kabiri ari we Radio Culture amubwira ngo urashobora kugenda kundabira imirima yanje imizabibu ko nimeze. Hama wa muhungu aramuraba aramubwira ngo ndaza kuje mugabo ntiyagenda aho nyoyeyo. Ariko wa muhungu umwe wa mbere yari yagabye aravyiyumvira caragenda kumuraba ya mizabibu. None muri abo bahungu babiri ninde yakoze neza? Ngaho nyishura vyahavuye birangirira. Nuko ndababwiye rero abantu mwibaza ko batazuja mu ijuru ushobora gusanga rero batanje ijuru kubera ko umunyabyaha ubwiwe ahora yibwira ati Mana ndi umunyabyaha mbabarira kubera arabizi ko ari umunyabyaha agasaba ikigongwe kandi niyo agiye gupfa abwira Imana ati Mana mbabandazi ko ndi umunyabyaha. Mugabo bamwe bita ngo barakijijwe barakomena bahatari bava ngo Mana ndazi naho mpfuye ngiye mu ijuru. Urumva yamaze kwicira n'urubanza deja aho kenshi birakunda kugora rero uza gusanga mu ijuru hahagaze babane twita ngo ntibazoja mu ijuru. Muri Obelix uramuzi itara ryaka ndamuzi kenshi ndi mu ijuru mukorera kandi twumva akantu kava kwa Yesu yerekeza kwa Obelix. Eka sindi Yesu ndi wetu. Okay. Obelix hari hose ndamukunda cyane kuko iyo yigize ngo nitara ryaka akenshi nibaza ko nta regime zibikenewe. Ikivugo ciwe ucakira gute citara ryaka? Mu bisanzwe ikivugo ca Obelix itara ryaka ni ikintu ca mbere gihumuriza abantu kuko iyo uvuze ngo nitara ryaka bivuze ngo ni umuco w'abandi bose. N'umuco w'abandi bose. Nanje nkinkubaze mbega Obelix arambara amapocket imwe mu mwegereye. Ishwida mbega Obelix yabayitwara nk'abandi bantu bafise amatara ataka yitwara nk'itara ryaka kubera n'ubundi kivugo cyo wari itara ryaka. Reka nizere ko rero nawe turahimba kuba dufise umuririmbye nka Obelix Imana imuhezagira hari hose ariko gusa aracasigaye ikintu kimwe mbega Obelix yoba aririmba indirimbo zihagize Imana? Obelix kenshi aririmba indirimbo afasha abantu bariya kwegera abakunzi babo. Okay ijambo ry'Imana ryo yararize. Ijambo ry'Imana yararize kuko kenshi arashira Imana imbere. Nuko ndagutumye rero mubwira ati tukenaga gospel mwijuru Yesu amaze imisi ambwira ati Obelix kwere nahindure amajambo yiwe n'amajambo amajambo yiwe ntamushikira. Gusa ndamukunda vraiment arabikora neza cyane. Muhiye turakunda kumuririmba. Cyane wetu urarondeye maski izisa
nimwe bavuga ko ari ya Yesu iyi mask wayikuye biragoye gutahura n'inkomba ati none amaso yawe yakuye he mu bisanzwe nararavye ndavuga ati bon Jesus ameze gutya nanjye ndumva umenga nshaka gusa na Yesu habwo n'Imana yankundira ni nashika mu ijuru ikashingira nkuko nyene original kandi byiza bizonjohera kuko ndakunda look ya Yesu. Iyo mask iyo utayambaye umeze gute mu mutwe? Mu bisanzwe look yawe imeze gute? Ucija kuri Facebook ufise dread, ufise igipara, ufise imishatsi, abenshi barifuza kumenya weitu iyo adafise iyo mishatsi abametse gute. Nja kuri Facebook andike Charité le Comédie, bandike Charité le Comédie misiye bacha bikurikira. Hari ikindi kibazo gica kigaruka kandi ubwo bwanwa ni original cyane? Eka si original, no bwanwa dusabe Imana ati Yesu ndongihira ubwanwa bukeye maze yoshe ibintu gacyuzana. Byumvikana ko dushobora guhurira mu nzira sinda kumenya. Bon ni kenshi ni nkaho twogwana na Ediso canke Obelix canke Bawden canke nde mo bazovuga ngo Obelix canke Bawden yagwanye n'agatipe karaho nawe twogwana n'undi muntu adaraza inyama ati hari umuyangayanga yagwanye n'agatipe karaho ntabwo upfa wamenye na gatoya kuko sindabanda nabishaka mu bisanzwe. Okay, nuko ndi kumwe na Wetu abenshi muramuzi mu dukino dutandukanye ubona ko kino gihe bafise n'amafilm atandukanye bacisha ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni Wetu kino gihe ubona ko abana bari bavuga ati mu karere numwe mu karere numwe uko ivyakina birisa. Turashaka tubwire kuva tanguye gukina izi role za Yesu na cyane cyane azerekeza kubatari ko barakora indirimbo z'Imana canke iki umusaruro bimeze gute uvuvyinjiyemwo ubona bikubeshejeho? Mu bisanzwe birambeshejeho ndabishima ndabikengura uko kuntu mbayeho ndabishima kabisa bimeze neza cyane. Ahandi Wetu atari ko yarakina bina bari mu biki? Mu bisanzwe mba ndumuproducteur ndumuproducer mu bisanzwe. Uri umuproducer? Ukora indirimbo? Nkora audio na video na photo. Obelix yaramaze imisi avuga yuko ibyo bintu bikeneye cyane tarajyaka ndaze ashitse hose baramwugururira imiryango iruguruye no kwa Wetu. Bon no kwa Wetu biruguruye gusa ibintu byose bimeze neza. Obelix yageze ku rundi rwego urumva abana bariya baravuga bati Wetu yari ko arakina hari bavuga ngo tukirageje kura mu comment ma commentaire ati ibintu ariko arakina bizohava biramwe ingaruka mbi abandi ati uravye amajambo ariko arakoresha yo kayokoresheje nyine ariko aravuga ubutumwa bwiza abana bariya ati mugahera aba yabihindukije turiko tumwe amazina amwe mwe tamenyereye mu bantu babwiriza ubutumwa abana bariya iyo kurasoma zijya commentaire uheze ukimva gute? Mu bisanzwe nza gusoma ndazisoma zijya commentaire ntabwo zinci intege kubera ko nzi ko nahinduye nkaba nakiye umwami n'umukiza wanje ivyo ntibinci intege na gatoya kuko ugiye no kuraba nugiye kuraba ijya cano bashize ko ijya filme ya Jesus ijya basubiyemo ntuza kubura n'abamugize ngo fuck you je narabonye iyo message ntuza kubura n'abantu bamuponze kandi ntuza kubona abantu bagize gutya ka dislike bivuze ngo naje ntacyo bintu ugitangura ntaho byacitse ukavuga ati asha izi message zitumye zihagarika mu rugendo ngitangura reka mugabo ico gituma cyatumye mpindura ngitangura kweri barambya amajambo ngaca bihwikirana n'iki gihe twako turabura abantu muri club mu timu ya Wetu tumaze kubura abantu babiri ahubwo nyene byaranavuzwe ubuherutse ati mwabonye abana bari muri commentaire ngo mwabonye ngo na bado ngo hasigaye ngo haramukiwe Wetu ibyo babwita sinzi ko nabivuga gusa mugabo bisanzwe si Imana ibikira bigira canke sinde bon no bisanzwe ni babagwanizi bakurikirana umwasi shetani kubera ko abenshi bagiye gupfa bicwa n'isumo uburozi biki no kuvuga shetani babahisumo muri timu ya Wetu naje ujye nazo kuyijya narayiriye ku bonane ndayijya twajyana na petit frère twako turanezegwa hamwe ico gihe mbe nagiye no kwa muganga ndabida ndabona ibintu bampaye nyene hatari ibyo kubaha amasomo wibaza ko bishobora kuba biva kuki? Mu bisanzwe baranka ko ijambo ry'Imana benshi muri bo hari abantu twita ngo bagize mugabo shetani gacica mu yindi system kugira ngo ijambo ry'Imana ntirigume ryaparisa mu banyagihugu. Ubwo nta sano bifitaniye na 6 mufise kino gihe bamwe bakagira bati Wetu timu Wetu baraturenze baragize gute bya birabaho mugabo ntabona babijija ngo ni nakabikoze gusa kenshi birakunda kubaho kenshi kabaho la majorité ababikora ni bajya nyene bababona komenga mumaze kubura abantu babiri muri timu yanyu ibikorwa ntibiheza bigahungabana bon hatangwe gupfa wa créer ibiboro bya Wetu
wabitanguje wabitanguje no twari kumwe haciye iminsi baca bamuroze nomvuga igipande cyo bitangwa igipande acagongwa n'umuduga direct atakintu na kimwe gisabwe mu segonda 3 twagiye kubitohoza bamwe baramenya babikoze mugabo ntibisingwa ko tubisubiramwo ukurikira nawe bamuteye nyene ntuze isomo bamuhaye isomo bagenda kuri mudahwisha nyene babimudahishuje ahejeje isomo yamutoye umuntu acaragarama carapfa mu bisanzwe nuko gusa mugabe Imana yaho ari hose bakire ubwo ntihazohava hagira abavamwo bagira bati kabisi ya timu tuzohava dushiranika abazokwiruka aho nyene nko mu muryango maze kubura nk'abantu uranakuhera mu kwa mbere maze kubura nk'abantu 3 uku kwa mbere nyine no mwaka wa 2021 mu kwa mbere hapfuye Muyomba muri iyi minsi nyine hacapfa ndiho uyu ndiho umuntu ze yagize accident umutama ujya nyine acarapfa hariho ko gufa n'uwundi hari n'abantu ze n'aba banyene nawo mutama wa mugabo yahereka gupfira muri piscine nyine ari mu banyo mu miryango wa mugabo bisanzwe ibyo ntaco ntibitera nta sano bifitaniye nibimukina yo gufata ijambo ry'Imana mukarihindura ibi dufate ko ubikina nyene nk'uri kwarakina canke nk'utanga ubutumwa byongora ko bivuga kubera ko nashumureta no numva ngo racahari urumva ko uvuze ngo nanje nakoze ngo bya Yesu iyo nza gukora shitani ho ndazi ko bankomera amashi menshi turashaka kumenya iyi style uri kurakinamwo na cyane mu ishusho rya Yesu ubutumwa utanga n'ubuhe mu bisanzwe ubutumwa ntangaje bwanje mbashaka ko abantu bagororoka uretse akahisi tukihoze ndiko yategura season shasha yitwa Yesu binyoma ndavuga Yesu binyoma aha tugiye kwatsa umuriro mu bisanzwe ni kuvuga umuriro tugiye kwatsa gute tugiye kwigisha ijambo ry'Imana ducije muri season seri shasha ari abantu bumvise ngo Yesu binyoma cyo bango twagombe kuvuga ngo ni Yesu uriya w'ibinyoma orike naho babonye kuri afishe kari jewe bacavuga ngo ni Yesu uriya none bako abantu bako batugora ngo uri Yesu w'ibinyoma rero je ndi Yesu binyoma mu bisanzwe kuko sindi original Yesu ni mwijuru original none kushira ko ikintu ibinyoma bica bisa nkaho umenga ivyo twigisha oya c'est pas bijya kuko ugiye kuraba urisobanuriye bariko baradukurikirana Yesu binyoma ni ba Yesu ni benshi kandi urabizi ko ino nko mu kanyosha ho nziko ba Jésus bashika 5 none reka mvuge rero je suis Jésus none umba gusanga dufitaniye isano na babandi ba Yesu hariya nyene mu bisanzwe rero hariho ni Jésus Christ Yesu Kirisu ni wari mwijuru naho uvuze Yesu ntaho bitandukanye naho uzokemeye daimoni ukavuga ngo mu izina rya Yesu naco bimaze udashize ko Kristo uvuze nawe uko ibintu biba bimeze neza turashaka kutubwire kuva wetu ibayeho cyane ku dukino muri ko murakina 2020 yabagendekeye gute nshatse kuvuga mu iterambere ryanyu mubona hari bizohava bituma muhagarika canke muravye uko mwakoze muzokomeza mu bisanzwe tubye kuri kote y'abakinyi ntabwo badufise vraiment tuko turactinga atabwoba kandi vraiment 2020 yatugendeye neza urese gusa ibyimfu n'abapresident bagapfa abande bose mu bisanzwe ntangorane nimwe dufise tumeze fresh ariko uretse gusa ko uburyo twifuza kubikoramwo turakwiza mu bisanzwe nka jewe naje kwakira gakiza ndaza gutahura neza ati mbega twokora iki kugira ngo abana b'Imana bayoboke ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha ijambo ry'Imana niko ndabwira abantu ko dukwikirana akubigisha gute ko nari gutahura ukuntu uvuga ngo wafashe inzira yo kwigisha ijambo ry'Imana kandi nigenda kubona ufise Bibiliya mu ikintu kina kenshi usanga ijambo ry'Imana mu bisanzwe ukoresha amazina yababandi tuzi ko baduteramika ku ma plage baduteramika mu club bya kera sizi kwereka kuraba yaja kuri Wakala TV cyangwa uje kuri ubu warahinduye narahinduye ubu sinkorera ubu nkorera ku Wakala TV cyo gituma unashitse ugiye subscribe na share kugira ngo biginde neza ubu nkorera kuri Waka amaze kuja muri Waka byose nashe mpindura cyangwa ijambo ry'Imana ubu uri mu ijambo ry'Imana y'amazina twari tumenyereye nta kindi kintu bya bindi ngo byande bya firo uko byande ubu ni Yesu kubera ko guhindura kiriya gihe wasanze wagiye mu buzima ntaco ndiko ndazimiza abantu mu bisanzwe kandi benshi barankurikirana nkajya sanga barankunda sevre mugabo ntaco bakuramo uravye muri commentaire ukumva ngo wapi muzuri mugabo commentaire nk'isho bagiye ati bana
komereza aho nyene tuko turahinduka byumvikana ko wumviye abariko baragukurikirana bagusaba ati va muri ibi bintu izi nzira uriko kandi ndanabashimiye cyane Imana ibahezagira cyane ndi kumwe na wetu kano kanya ubona ko ariko aratuyagira byinshi bitandukanye abana bariya babifuza kumenya kuri uno mugabo ndazi ko hari benshi cyane banyandikina cyane mu bihugu bibanyi bambwira bati uyu mugabo abaho uyu mutipe ni umwe mu karere ivyo ariko aragira nitwari tubimenyereye kano kanya turi kumwe afite ubwanwa butari original ngo ni Yesu yawo mutije kuva mu ijuru imishatsi yafite nkuye ko jewe nibikunda ati mugabo ja kuri Facebook muraheza mu birabe ibintu biheze bibandanye bigenda neza twari dutangwa umwaka wa 2021 bwana wetu abana bari babwitize ko vyinshi bitandukanye turashaka kutubwire muri no 2021 tugiye kubabona gute mu bisanzwe ubuho bugiye kuba biteye ubwoba muri no misi urazi gituma kubera ko mfise sezo zitatu sezo ya mbere natanga kwirekura sezo ya mbere Yesu binyoma sezo ya kabiri tugarukane ibigugu bitatu tuyipanze neza gutya iri ku murongo kandi imeze neza ibigugu bitatu ibigugu se ubisanzwe twayibahaye itari ku murongo iya gatatu ntababeshe ni sezo zirimo amakolabo y'abantu nze gusaba comedy n'abaririmbyi mugabo ndiko ndabashira ku murongo ariko aradushira ku murongo ubundi hajya wetu asanzwe yubatse gwiwe oya ntiyaragera aracyari umusore yifutse umwigema ameze gute kuri ino shusho byongora kubivuga mugabo ariko bija hose ndazi ko hari uwo wifuza bon wifuza umwigeme ameze gute ateye gute haya uriko aradukurikirana hariya kuri Niyosel TV bari bamenya ati umuntu nkujya tureke kubesha agenda ahwera bo yangoye kwine shusho uvuze ko nawe uhwera bariko baratwumviriza bumviki ina shusho naje bon nishusho nishizeko mugabo ndayikuyeko nani bashaka umwigeme akunda ijambo ry'Imana umwigeme yubaha abavyeyi yubaha n'abantu bose umwigeme yitaho umugabo we umwigeme akunda bon yakazi k'umugabo se Yesu avuga ngo witakeneye umudemo w'ingidi ya nawe bihuriye n'urugo yego uko bigenda kose wita ashobora kuba afise umukunzi bon no kuri sinokubeshera arahari muravyumvikana ko cyane izi style kenshi akubonamwo ntaco bimugira mu bisanzwe ntacyo bimugira mu bisa gusa mugabo ryari dore kubipfa acamera nk'ugumutse kuntu aragenda mugabo ndivuze warahari ibi bisanzwe gusa mugabo ndavuga ko ndi mu ijambo ry'Imana ibi ntacyo bintwaye kuko niba ari Imana nteguriye azoza mu bisanzwe n'ubundi arurika azoza kandi azoza abandi nabwo ufise ko nibyashika mu kabana mu nzu ko ashobora kuguhinduza mugambi wihaye cyangwa intumbero wihaye kugira ngo wikomereze akazi kawe kakomeze kubera ko ntamukurikiye nza kumukurikirira mu akazi kaca hagera mu bisanzwe nanamukunda kabisa mugabo impamvu ntamukurikiye nuko ngomba gutumbera ku murongo gutya mugatejewe wigumire mu mpano yawe vyumvikana ko juca nk'ihirya yeje umwigema azonagira azoja mu rukundo na wetu niyaza guhinduza kano kazi kawe ntimuri kumwe oya ashaho biramunani babe barabimenya yego okay nuko bisanzwe bimeze ndi kumwe na wetu tipo ubona ko yambara ikanzu muga benshi turimenyereye kuba mizirima iyo bijya hose Yesu cyagiye ntiyambara ikanzu nk'iyi kubera ko witamo kwambara umwambaro waba mizirima hanyuma uvuga yuko hanini uri kuravugira Yesu Edison ngo ndakubaza ikibazo kimwe urashobora kumbwira kera Yesu yambara gute yambara kujya tumubona muri film oya abanamba n'ujya muntu yabikinye ntigeze namubona ngaho tubwire biva umuco yambara bivuze ngo ntawuzi hari nabo usanga bagenda bari gusa cyangwa ugasanga bambaye ikabutura abo bagendana gushika mu bisanzwe nta numwe abizi no kuvuga irya loki bakoze barashushanije bati bigenda uko nayo warabiye byagenze uko narabiye kuri Deacon Brian rero abantu kenshi bavuga ngo yo nguragowe ngo Yesu azogukubita urumva azongirira neza niyo nakoresha ibya shitani mu bisanzwe rero reka ngome muri Yesu azompore bijya nyene nta kumpora ngo wamugwanize shitani ngo kubera iki wagize ibi nibi reka azompora ati wewe rega hari genzogira amahigwe uzogomba baze nabandi niyo naja mwijuru kuko je ijuru kumwe ngurakekeranye oya irazuma ni garanti kuja mwijuru aje niyo napfa ntimugire ntazozorira uzowigiriye mwijuru genzo banigiye mwijuru uyezi gituma ngomye kubabwira ibi hari gihe Yesu azovuga ati wana je kamanze nduhuke ngende kuvugana na data mushobora byose mbega ninde ashoboye kuja
ku muryango baramfasha kuraba binje n'abasohoka abantu bose naza bati tuwe turabizi Chebana nanje azo umurinzi azoza kumbaza ati mbe urabiza ati yo zoza kuvuga yego maze gushika kumenya ati yego nukuri kwimana ndabizi cenje hajya ati Mago umuntu yateye commentaire itari nziza kuri ntuze kuri page aje mwijuru azombona ndahiga azokondera akagira gute umuntu yantutse arambya ngo zoja mu kuzimu azombona agira amahoro azokubona zamaza mbwice bikore ku muryango nazo kurengana oya gusa wetu atari sada ibyo bikomeye cyane nabuze weta akantu kanyuma imbere ko dusezerana ku bakunzi ba Niyosel TV. Niyosel TV kabisa magize neza gusa mugabo akantu nyine kakabijya novuga ko kwanza imbere ko tukunda gutegura kakoze ku mutima abantu okay reka mbaciri umugani umwe habaye umugabo umwe akaba yaravuye mu giteramo ndiko ndavuga ni Obelix tarajyaka ico gihe aragenda kuri concert araryosha ibintu biraryoha cyane nuko bamuha amafaranga menshi cyane gose aranezerwa Obelix atasha ageze mu nzira ahura n'abandaground baramukubita babura n'ikintu bamusigira nuko ariko aragenda ahura na Edison Ndayambaje aramwitegereza kandi yari umugenzi wiwe aramuraba hagenda kimwe amusigira arabandanya nuko aragenda ahura n'undi muririmbyi nashase kuvuga izina aca vyibona muce mumushyira muri commentaire muse hama ico gihe aramwitegereza aramuraba nta kintu kimwe yamufasha nuko aca harengana weto aramwitegereza aramutora amutera ku ifarashi washira mujana ahantu hamwe ahantu nashase kuvuga izina bamugabura inyama y'ingurube agiye aryoherwa nezerwa nuko aciye iminsi Obelix arakira bacamwita itarajyaka none muri abo bagabo batatu ga nyakuboha ninde yakoze neza nuwo wanyuma nawe ni wetu ubwo ngubwo urumva Obelix kino gihe inyama z'ingurube barazirembeje sana nuko bisanzwe bimeze wetu nta kindi nokora atari gushimira ku kanya waduhaye na cyane cyane nizanekiranya ko igice nk'iryaje nitwasubira kubagendera muzo tubwira byinshi byo muzo wamugezemwo cyangwa izo biriko birabavugwa ko abakunzi ba Niyosel TV abenshi badutuma abantu batandukanye babifuza kugira gute kubavura imbavu kugira ngo zigororoke hari usanga zagize zakanye mugandazi mukanye iganiro ni cyacako ibintu biza kuba bimeze neza na cyane we tudagushimire cyane urakoze kandi ndamukiriza abanyarwanda bakunda cyane usiye kunda abanyarwanda basigaye bampa amakuru ameze neza cyane abanyarwanda bahezagira cyane amakomenti ava mu mihinga itandukanye baranyandikira kenshi cyane kuri page yanje ya Campon n'abaririmbyi benshi b'abanyarwanda baranyandikira bakambwira ati vraiment n'abajournaliste barabura gusa ukuntu twakorana ikiganiro byumvikana ko ico canke hirya yejo ushobora kwagura imbibe hamwe Imana yotanga nategura collab mu Rwanda nyine cyo kumuriza na Kanyombya nuko reka ndabashimire cyane yari Edison Ndayahoze nkabana ari kumwe na Arkeni onako yabikoze neza cyane kugira ngo Yesu ntamucike nani atari sana utaha tuzorondera uwundi aza kugira ngo tugire gute dukomeze gutera ryarenga dukomeze gutera inkuru dukomeze kumuganiriza cyane byinshi byiza bari kwarategurira abakunzi ba comedian cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi b'ubuhinga butandukanye busanzwe bukorerwa hano mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu n'ivyaba ngombwa atuzohava dushikayo bye bye. Yes guys, uyu ni Vishulov mukali wa live music East Africa. Ukitaka uniite Gucci man hose na uzobukosheje. Sasa Niyosel TV ije kubganyu, ije kubgawe, ije kubganje kuri twese. Sasa amakuru mashasha, amakuru agezweho, ibintu by'umuriro nyene cyo bibona nawe. Ico ndagusaba ni kimwe gusa, kugira subscribe, like na share kugira ngo uzurabona ibintu bigezweho, ibintu bishaje, ibintu nyene vy'umuriro nyene, ibintu novuga biharawe urabibona nawe. Hama rero tushe tubandanya kwimerererwa neza, twigirire umwaka mushasha tumeze neza cyane na Niyosel TV. Yeah man.